Imana cyane ko twabaye abatumire bayo yadutonesheje kandi twamaze kumva ubuhanuzi ubutumwa bwiza mu ndirimbo zitandukanye. Tugomba dusoma amajambo yo gusozera kuko waje afise inyota, waje afise inzara yamaze kuronka ibitari bike, hasigaye kwegeranya. None rero dusome hariya mu gitabo candikiwe Abaheburayo igice ca 12. No munsi sinsoma amajambo ajanye na Noeli kugira ngo azoshishikara mu ndwiza ntawe yamara yose uno munsi. Icete candikiwe Abaheburayo igice ca 12 turasoma n'umurongo wa 14. Abaheburayo igice ca 12 ku murongo wa 14. Indazi y'amajambo ivuga ko ari impanuro zo kutava mu buntu bw'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kuko utejejwe atazoraba umwami. Mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana, kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima, abenshi bakahandura. Yesu nadufashe cyane. Na ni ijambo ry'Imana itubwira kugiriranira amahoro n'abantu bangahe. Mbega biroroshe? Naho bitoroshe ijambo ry'Imana ariko rivuga, kuko iby'Imana ntibyama vyoroshe. Hariho n'irindi jambo rivuga ngo mushishikare guca mu nzira ipfunganye. Kugira ngo uhamvye ibintu by'Imana wemera guca mu nzira ipfunganye. Yesu nashimwe. Aya majambo rero tuyasomye muri iki gitabo icete candikiwe Abaheburayo, igitabo kimwe muri ibi bitabo 66 bigize Bibiliya dukoresha, kuko yaba narahandi naca mvuga ngo igitabo kimwe muri ibi bitabo 81 bigize Bibiliya, kuko murazi yuko hari hahandi bakoresha Bibiliya irimo ibitabo 81, kuko hari ibitabo bishika 15 byongewe ko twebwe tudakoresha. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma kugirira amahoro n'abantu bose ntivyoroshe, mugabo n'Imana itubwira. Kwezwa ku kantu akariko kose ntivyoroshe, mugabo kubera Imana birakunda. Yesu nashimwe. Iki gitabo rero abasesanguzi ntibazi n'uwacanditse, ariko uwacanditse wese ni umukozi w'Imana, kuko kirimo impanuro zidufasha cyane. Biraboneka ko candikiwe abantu bari mu mageragezwa, bari mu bibazo, bari mu ihamwa. Hanyuma ijambo ry'Imana riciye mu mukozi wayo tutazi rikabihanganisha, kandi ikabashishikarizwa kugendera mu mahoro ya Kristo n'ukwezwa. Yesu nashimwe. Kugiriranira amahoro n'abantu bose. Amahoro harya iyo turiko turavuga ngo amahoro, sinzi ko tubiha insiguro imwe, kuko abantu bavuga ngo bari mu mahoro iyo igihugu gitekanye, imigenderanire ari myiza, ugasanga no mu miryango ari amahoro hatekanye. Hariho ibihe rero vy'agacerere mu gihugu canke mu miryango, atamyidodombo, atabibomborana, no mu nzu no mu mutima umuntu akavuga ati jewe ubu nguwe neza, ndafise amahoro, ndatunganiwe. Yesu nadufashe cyane. Umuririmbyi w'umutanzaniya uvuga ngo Yesu ngo ari ku ngoma, ngo ibintu byose bigenda neza. Mugabo
tubibona mu buzima bwa misi yose, ibihe birakurakurana. Yesu nadufashe cyane. Hari ibihe by'amahoro n'ibindi bihe usanga abantu bahungabanya. Umuntu ashobora guhungabana ku giti ciwe, umuryango urashobora kugira ibiwuhungabanya, n'igihugu kirashobora kugira ibigihungabanya, n'ishengero irashobora guhungabana. Yesu nadufashe cyane. Turavye muri Bibiliya kuko ariho tubona uburero bwinshi, turabona yuko hari ibihe by'amahoro hakaba n'ibihe by'ibibazo. Igihe Imana yarema isi n'ijuru n'ibirimo byose, hariya mu gice ca mbere ku murongo wa 31 aje ngo vyose Imana irabiraba ngo ibona yuko bigize gute, ari byiza cyane. Kuvuga ko yari amahoro masa, hari akayaga keza, yari ituze, wari umutekano ntangere. None ikintu kibuza amahoro ni giki? Ubandanye usoma Bibiliya, hari aho usanga ico gihe abantu bose ko ibi umuntu yari abayeho neza, abana neza n'umugore wiwe n'ibikoko mbere, akavyita n'amazina, nta camurya, nta camugira gute, nta camutera ubwoba. Ariko amahoro yabuze ari uko icaha kije mw'isi. Yesu nadufashe cyane. Icaha kimaze kuza mw'isi, umuntu wa mbere agacumura, ibintu byarahindutse. Kugiriranira amahoro n'ibintu byose bica biragorana. Turabona hariya mu gitabo c'Itanguriro ibintu byaciye bitangura kugenda nabi no mu mibano y'abantu. Hariya mu Itanguriro igice ca 16 ku murongo wa 5 haratwereka ingene Sara amaze kugira ikibazo kubera yabuze uruvyaro, hari ico yakoze. Mugabo cyane ngomba kwibanda ku bintu vyerekana yuko amahoro ashobora kubura. Sara amaze gusunurira Aburahamu kuri Hagari akavyara, n'ubundi akayaga keza ntikasubiye kugenda neza, kuko Sara amaze kuvyara, Hagari amaze kuvyara murantunga, Sara akabona umuhungu wa Hagari ariwe Ismaili ariko aratwenga, yacabura amahoro. None yabuzwa amahoro n'iki? Kuko uwundi mu mbavu ziwe yaronse ico wewe yagize gute, yabuze. Amahoro arabura. Ico gihugu kiguma kindwengera iruhande, nakarengina nakisonera mwirukana. Yesu nadufasha cyane. Ariko kugira Ismaili aboneke, Sara yari yabigizemo uruhare. Tubandanye hariya mu Itanguriro 26 ku murongo wa 34. Reka aho twasome kuko byose ntitwobivuga mu mutwe, mugabo biraboneka yuko amahoro yagiye arahungabana mu bihe bitari bike kubera icyaha caje mu isi, abantu bagaca bakora ibintu bitsitaza bagenzi babo. Yesu nadufasha cyane. Itanguriro 26 ku murongo wa 34, ijambo ry'Imana riravuga ngo Esawu amaze imyaka 40 arongora ine. Tubanagira ngo ni Yudita mwene Beyeri umuheti, n'Abasemati mwene Eloni umuheti, batuntuza imitima ya Isaka na Rebeka. Yesu nadufashe cyane. Hari ikintu rero umuntu ashobora gukora mu muryango kigatuntuza abavyeyi biwe, amahoro akabura. Yesu nadufashe. Ntaho bivuga ko byinshi, mugabo mu Bayisiraheli muri aba bantu carazira yuko umuntu aja kurondera umugore muri indi hanga. Mbere ibintu vya nationalite ntivyari bwagire ububasha bunini cyane, kuko baharura mu buryo bw'ihanga imiryango. Yesu nadufasha cyane.
uyu rero Esawu icyo akoze gituma umutima w'ababyeyi biwe utumbura, kandi ibintu byaciye bikurikirana wene byaramubangamiye, byamugiriye ingaruka. Ntitwirirwa turasoma mugabo amajambo akurikira turabona yuko kubera yatunguje umutima w'ababyeyi biwe, nyina wiwe ntibyamwubatse, byaramuteye ingorane. Yesu nadufashe cyane, ntiyamwiyumvisemo nk'umubyeyi uko ategereza kwiyumvamo umwana wiwe, kuko Isaka wewe burya abagabo reka barashobora kwihangana bikagenda neza, mugabo umudamu icyo akunze aba agikunze, icyo yanse naho arabigaragaza. Haragera igihe cyo guhezagira rero birahinduka, uwari guhezagirwa siwe yahezagiwe. Yesu nadufasha cyane, kuko nyina yaciye abyinjiramo ati mwana ujya mukuru wawe hariho akantu yankoreye kanunuje umutima, none nanje ngomba ndakwereke ingene imihezagiro yiwe ikukumbuka yitwara. Nta migisha y'umushinga ntahe wanje nawe niyo tumbera muri bariya bakazana bambangamiye kurya. Urwango rw'umukazana naye nawukwe rwatanguye kera. Yesu nadufashe cyane, ntibitangwiriye ngaha mu Burundi oya, kuko hariya naho twasoma gatoya mu gice cya 27 ku murongo wa 5 turabona ngo Rebeka yumviriza Isaka ibyo barira Esawu umwana wiwe. Nuko Esawu aja mu ishamba arondera icyo ahiga wakizanire se, maze Rebeka barira Yakobo umwana wiwe ati numvise so abarira Esawu mukuru wawe ngo agende amuzanire icyo ahize amutekereze icumbi arye amuhezagire imbere y'Uhoraho atarapfa. Nuko rero mwana wanje enda niwumva ibyo ngubari, genda mu mukuku unzanireho amasuguru y'impene abiri meza meza, nanje ndonderere so mutekereze icumbi nk'izisanzwe akunda, nk'izasanzwe akunda, nawe uheze uzishire so arye kugira ngo aguhezagire atarapfa. Yesu nadufasha cyane, amugiriye inama nziza. Iyo nama sinzi ko itozana amahoro mu muryango. Hariho ibintu bihungabanya, mugabo nyina yarabyumva cyane arabimwinjizamo. Yakobo arabyemera kuko yarafise amakenga, kuko imirongo ikurikira ajya ku murongo wa 11 aravuga ngo Yakobo yishura Rebeka nyina wiwe atera Esawu mukuru wanje n'umuntu yakatse ibyoya, nanje umubiri wanje ngo ni inkute canke inkute sinzi. Ni kuvuga yuko atagira koya na kamwe yararebye, yarafise kabiri kanyerera, mugabo Esawu ngo yarafise ibyoya byinshi. Kumbure data yongorakora ngasa n'ingunge kuri we nkikwegera mu muvumo mu bishingo c'umuhezagiro. Nyina aramwishura ati mwana wanje umuvumo wovumwe uzube kuri inde. Yari yiyemeje, nta mugisha utumbera hariya. Yesu nagufashe cyane, ibyo rero bigahungabanya amahoro mu muryango. Sawa gusa tubandanije turabona yuko hagati ya Yosefu na bene wabo atamahoro yari ahari, kubera habaye inzozi zimushira hejuru ya bene wabo. Bamugirira ishari, bamugirira inzigo, barateba baramugurisha, mbere no kumwica byarimwo. Yesu nadufasha cyane, amahoro arabuze muri uwo muryango kubera ikintu gitoya cyitwa inzozi. Yesu nadufasha cyane, ariko ijambo ry'Imana twahereye ko rivuga ngo tugerageze kugiriranira amahoro n'abantu bose. Aha tubandanije no mu buzima bwa Mose atoranywa n'Imana,
hanyuma kubera atarazi kuvuga Imana iramwemerera ati jana mwene wanyu azokubera umuvugizi, ibyo nzokubwira uzobishira mu kanwa kiwe nawe bivuge kuko azi kuvuga neza. Habaho na mushiki wabo Miriyamu azi guhimbaza, azi gutera amakorasi. Mwibaza yuko indirimbo zohagarara ngaha ishengero ryomera nk'uko ryari risanzwe rimeze? Indirimbo zirafise akamaro. Yesu nashimwe. Mose umurongozi, umukuru, umuyobozi, Aroni umuherezi, Miriyamu umuririmbyi, ibyo bikoranye bica bigenda neza. Yesu nashimwe. Ariko kubera Satani yaje mu isi haraho akantu k'ishari, haragera igihe baravuga ngo mbega Mose wenyene niwe avugishwa, niwe Imana yongendera kubera ko agomba kwishira hejuru. Imana irabaha icigwa, irabereka yuko uwidugije atawo mumanura atari yonyene. Yesu nadufasha cyane. Irababwira iti uyu ni jewe namugize uko, mwebwe mufise ibibanza byanyu, kuko Imana yanga akajagari. Imana ikunda urutonde. Yesu nashimwe. Ariko bari babuze amahoro, bamugirira ishari, kandi Imana itabanguranya sobanura imusigure yerekane Mose wari imbere yayo, bari kubandanya bamugwanya, ariko Imana yaramutabaye. Yesu nashimwe. Ibyo rero byarahungabanije amahoro muri uwo muryango. Turabona no mu rugo kwa Dawidi. Dawidi yari umuntu azi gutazira Imana, yari umuntu ashima Imana, yari umuntu Imana yamushingiye nawe ngo afise umutima umeze nk'uko igomba. Yesu nashimwe. Ariko nawe ibyiwe n'ibyama byera ngo de, hari ibihe by'amahoro hakaba n'ibihe byo guhungabana. Yesu nadufasha cyane. Haragira n'igihe mu nzu iwe umugore aramuraba ariko ariginagura imbere y'Imana, aramubwira ngo yewe uno munsi wabaye agahaga, ngo wabaye akabarore, ngo kuja gutaragurikira hejuru gushika y'impuzu zikuvako nta soni. Yesu nadufasha cyane. Aho no kuvuga yuko uwo muntu yari yahungabanye. Yesu nadufasha cyane. Ahungabanye rero gica kiba ikibazo. Abantu ibintu bibuze amahoro ntibirinda kuba binini. Aha no ngaha birashika umuntu akatsitarira, mbega ntibishoboka. Nabonye akamesaje mu minsi yeze umuntu anyandikira ngo ariko ngo mukabuze umuntu gusigura murazi ngene twari twaryohe, byo mwamurega akabandanya. Kandi iyo mesaje yaranezereye rwose. Naciye mbona yuko nawe hazoza umusiguzi abatevya, muzokwihangana kuko mubikunda. Yesu nabahezagire cyane. Hanyuma nawe tuzobuze. Twe twagira ngo tugendera ku masaha ko turabona abantu ariko ahantu kugira ngo ari uvuga ati yatebeje nanyarutse ahubwo asoze. Mugabo uwo muntu yaranezereye, arakunda ubutumwa, avuga ati naho hohera amasaha abiri nuzosigura amasaha abiri tuzomwihanganira. Yesu abahezagire. Muraba muvyumvise. Ariko rero ngira ngo si mwese ibyo nabyo byohungabanya amahoro akabura mu rusengero. Ati mbega uwo muntu aheza ajyana. Yesu nadufashe cyane. Ubwo ndazi ko haba ari bafise inyota, ubwo hariho n'abandi baba bafise ibindi bajejwe byohava byononekara bagatsitana. Ariko ni vyiza yuko umuntu wese yogenda anezerewe. Yesu nashimwe. Turiko turavuga ibintu womengo ni bito bito, ariko bishobora gutuma amahoro ataba mu nzu. Turabona hariya mu gitabo ca Esiteri igice ca mbere umurongo wa 12, umwami yanezerewe aryohewe, akagomba kwerekana ibintu vyiwe byose n'ubutware n'ububasha bw'uko bungana. Aravuga ati naraberetse ibindi byose, ngo hari ikintu gisigaye kimwe. Umudamu wanje mbega mwe murazi ingene asa, murazi ingene areha, reka ndamutume ko muratangara. Yesu nashimwe. Amutumye ati egarenguka umutware wawe aramuhamagaye ati nta mwanya mfise, ndiko ndaganira n'abandi badamu bagenzanye n'abandagenda. Amahoro
ntiyaguma ngaho hantu, arahungabana. Sinzi muri iryo hanga ko hariho inyigisho zivuga ngo bagore mwubahe abatware banyu. Arashobora kuba yaravyumvise akavyirengagiza, kuko turavye ingingo bafashe ko ari gusubiza ibintu ku rutonde. Yesu nadufasha cyane. Aha muri Bibiliya turabona uburero bwinshi bw'ingene amahoro yahungabanye mu ngo, mu miryango no mu bihugu. Ntitwobidonagura byose ngo tubiheze, ariko hari ibintu iyo amahoro ahungabanye biba bihagaze ko, hari abo bihagaze kugwa, byose byenera ku kintu cyitwa ngo icaha caraje mw'isi. Haca urwango, haba ishari, haba kwifuza, umunobo w'iby'isi, ujya muntu ko afise ibyo ntafise ni kibazo. Hariho abantu rero usanga afise n'ubunebwe, ntajya kubyironderera, mugabo abandi babironse agafyura umunwa, hakaba inzigo, hakaba rero n'ubwibone nk'ubwo bwa vashiti, ati ndabandaza ntabararorera. Hari ibindi bikigoye. Yesu nadufasha cyane. Umuntu ariko arabivuga ibyo muri Bibiliya womengo biri hirya gatoya, mugabo aha turi muri ubu buzima bwa none, ibihungabanya amahoro ni byinshi, ntibibura kuza. Yesu nadufasha cyane. Umukoresha n'abakozi biwe hari aho usanga ata mahoro ari hagati yabo. Mbega birabaho abakozi hagati yabo, abakozi n'abandi, womengo bari basangiye gupfa no gukira, womengo bari basangiye ibibaremereye, naho ne hari aho usanga atamwumvikano hari. Yesu nadufashe cyane. Bamabuja hariya n'abadatabuja mu ngo, hari aho usanga umucanwa waka ata amahoro namba. Ugasanga umukozi nawe ararakora ibimeze gute, ntihabura agakosa karimo. Mama umunyu ni mwinshi canke ni muke, amavuta yabaye menshi. Yesu nadufasha cyane. Umwana ntiyamwogeje neza, ndabonye akantu kwino. Ibihungabanya ntibirinda kuba binini. Yesu nadufasha cyane. Impuzu ntiyamesuwe neza, hariyo akantu mbonye ko ngo hari aho usanga isaha nziza ikagurukirako ikayonona gatoya, amahoro akaba arahavuye. Ababyeyi n'abana ugasanga amahoro arabuze hagati y'ababyeyi n'abana. Yemwe abantu bari bakwiye kubana neza bagakundana, n'ababyeyi n'abana. Ariko hari aho usanga umuvyeyi avuga ati uyu mwana wanje nigeragezwa, uyu mwana wanje ngo ni stress gusa, ngo nta bindi. Hariho n'abana batavuga neza cyangwa batabona neza ababyeyi babo, kandi bivuye ku bugaba bwabo. Yesu nadufasha cyane. Umuvyeyi akarera umwana ku rutonde abona yuko ariho yogira akamaro muri kazoza, mugabo umwana we akabifata ukundi, ngo papa canke mama aramboha, nta mumwidegevyo. Mbega nabona imyaka mfise uko ingana, mbega imyaka umwana yogira ku buryo atoba gikeneye impanuro z'umuvyeyi n'ingana 18. Ukareba ngo narakwije 18 ntusubire. Yesu nadufasha cyane. Hariho umuntu yadoboje, yari umusore yakunda kunywa amayoga, agafata amadeni, yarafise se w'umudandaza akunda amahera, akavuga ati sishaka yuko usesagura unyononera ibyo narondeye, uzorondera iby'iwawe n'ibyo nzosesagura, je nzoguha ibikenewe gusa. Agacaca arabwira abantu ngo ntimugire ubwoba, ngo aya madeni yose nzoyariha, ngo rindira papa ngo apfe guhera gusa. Arindiriye kuriha amadeni ari uko se nta mahoro ari hagati y'uwo muvyeyi n'umwana wiwe, amaze kwibwira yuko yonamwica. Yesu nadufasha cyane. Amahoro
Bibiliya yatubwiye ngo nico kintu gikuru dukwiye gushishikara turondera amahoro. Ngira ngo amahoro yohera mu mutima, siko none? Amahoro atari mu mutima n'ahandi bica bigora. No ngaho mw'ishengero turashobora kuba hari ibintu bihungabanya amahoro, ugasanga mu makorale canke mu yindi migwi itandukanye ata amahoro bafitaniye. Yesu nadufasha cane. N'iryo jambo ry'Imana rica rigira ububasha ki mu mitima yacu. Murondere amahoro hagati yanyu, niho n'ibikorwa mukorana bizogira umugisha, niho bizogenda neza. Nta kamaro ko kurwana, nta kamaro ko kuryana, nta kamaro ko kugenda mu bikorwa by'Imana kandi mugafitaniye. Yesu nadufasha cyane. Ako karoro naragatanze. Umwigisha yariko yigisha abana imbabazi, kugiranira imbabazi, kugiranira amahoro. Ababwira ngo mbega murafise abansi, hari abo mwankana? Atego muraza abana ko arabayinosa baca bishura n'ingogana n'ingoga. Umwe wese nambwire abantu bankana mbega ni benshi. Bamwe bati ni benshi, abandi bati ni bake. Hari ahantu hakwiye barimo ibiraya. Ati rero umwe wese azotora akantu k'akadobo ashire ibiraya bingana nk'uko abansi be bangana muri ako kadobo azane. Ufise abanshi benshi aca azana ibiraya vyinshi, akiyumvira ati nangana na Petero na Yohani na Stefano na Mariya na Jacqueline, ibiraya bitanu. Kaza uyundi ati rero mwese umwe akavuga ati we ko wazanye ibiraya vyinshi ufise abansi benshi. Ati uyu nawe yazanye ikiraya kimwe gusa, mbewe nta bansi ufise? Ati naharuye nsanga nangana n'aka wenyene, naramusavye ikaramu arayinyima, uwo niwe mwansi ufise. Ati muce mugumiza izo ndoborera iruhande yanyu, ntiziba iruhande. Umunsi wa mbere, umunsi wa gatatu, sinzi ivyo yakoze, namba indobo zabo yazisutsemwo umunyu, ibiraya bitangura kubora. Ati mbe mwigisha, izi ndobo zizotuka iruhande ryaratoya, banza murindire nzobabwira. Barateba bakicara bose bameze ngo. Ati nibiki ko mwafyoza amazuru? Ati ibiraya biratunukiye, birabaye Bugesera. Ati rero kugendana abansi, ngurafise abansi, niwe binukira nta wundi binukira. Yesu nadufashe cyane. Kugumiza umuntu umutima ngo uyu sinzomuharira ngo ni umwasi, bizokunukira, urahovye umuntu. Yesu nadufashe cyane. Ufise benshi urahovye abantu. Icari ciza nuko abantu bose wari ukwiye kubabona nk'abagenzi, nk'inshuti, nka bene data, musangiye urugendo. Yesu nadufashe cyane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dushishikare kugiriranira amahoro n'abantu bose, n'ukwezwa kuko utejeje ngo atazora abandi. Muri iyi minsi rero turiko twitegurira umunsi mukuru wa Noheli. Yesu nashimwe. Tuzovuga ngo Imana ishimwe kuko umwami yatuvukiye. Ndakwinginze rero mwene data, iri jambo rifate nka nkama, ugerageze kugiriranira amahoro n'abantu bose. Umwami ntazovukire muri uwo munuko w'ibiraya vyaboze. Yesu nadufashe cyane. Kuko ibintu bitandukanye abantu biragwiriye, none ibibahuza vyovyo vyaroye hehe n'ibingahe. Yesu nadufashe cyane. Urwango, amahoro ahungabane gushika no mu nzu y'Imana biragahera. Yesu nadufashe cyane. Twari dukwiye kumwe kuko dufise data umwe, kuko dufise urugendo rumwe kandi ijuru ni rimwe. Naho mwene wanyu uvuga ngo nta mahoro dufitaniye, ngo iyo ndamubonye amahoro ngo arahungabana,
niwagirirwa ubuntu ukaja mu ijuru uzosanga yicaye iruhande yawe. Mugabo rwama mu ijuru ntiruzoja. Yesu nashimwe kugira ngo tuzobisiga ngaha nyene. Iyo umuntu ariko aritegereza rero niko mbwira abantu b'Imana, niko mbwira abantu bari mu rugendo ruja mu ijuru, iri jambo mwebwe mworyumva ningoga gusumba abandi, kuko abandi ngaho hanze ho bavuga ngo n'umwana nzosiga. Kabuze umwana ngo uzuzira umuziro ntuzokwinjire muri ruriya rugo, abivye imbuto y'urwara. Yesu nadufasha cyane. Ariko ijambo ry'Imana rirabitubujije ngo dushishikare kugirira amahoro n'abantu bose. Ndashima Imana muri no minsi ndumva akayaga keza. Hariho ibintu byaciye aha hanze bihungabana nk'imiyaga ihuhuta, kugira ngo Yesu yarabikuyeho. Yesu nashimwe. Icoma ntibizosubire kugaruka. Aho hanze bari basigaye bavuga ngo mbega bajya nabo ngo birabashikira. Reka dusome ijambo ry'Imana hariya mu cete ca mbere candikiye ishengero ry'Abitesalonika, icete ca mbere ca Tesalonika igice ca 5 niyo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Hari aho umuntu yumvira ati mbega none ayo mahoro yahungabanye bigenze gute, mbega byavuye kuki? Ariko ico vyemeye nako byose ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni icaha. Ahantu hari icaha ibintu birahungabana nyene. Mugabo abantu barondeye ico caha bakagikuraho bakacihana bagatungana, ega bica bigenda neza. Yesu nadufasha cane. Cete ca mbere candikisha ishengero ry'Itesalonika igice ca 5 some hariya ku murongo wa 14 hama turasimba tuje ku murongo wa 23 n'uwa 4. Kandi turabahanura bene data, muhubure abasaragurika, muremeshe abarangutse imitima, muramire abanyantege nke, mwihanganire bose. Mwirinde ntihagire umuntu yihora uwundi ikibi yamugiriye, ariko mwame mukurikira iciza mu byo mugiriranira no mu byo mugirira abandi bose. Munezerwe iminsi yose, musenge ubudasiba, mwame mukenguruka muri byose, kuko ico arico Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Dusimbe tuje ku murongo wa 23 n'umurongo wa 24. Jambo ry'Imana riratubwira ngo kandi Imana nyene amahoro ariyo ari ibeza gose, kandi mwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Yesu nadufasha cyane. Umuntu agira amahoro mu mubiri, mugabongira ngo ivyo bintu ntibyoroshe. Ukuri kurabaza abantu mbega n'amahoro, kandi abarundi iyo ndamukanyo y'amahoro barayikunda cyane. Akavuga ngo n'amahoro ngo bitarinze kudondogwa. Haba hariho ibintu bimubujije amahoro, ariko amahoro y'umubiri ahungabanye mu mutima ari amahoro, nibaza yuko haba hari agahengekezo. Yesu nadufasha cyane, kuko umutima ni uganza byose. Umutima utekanye uri amahoro, umuntu avuga ati ntaco kizima mu mutima numva ari amahoro, ibindi navyo Imana irazi uko izobigenza. Yesu nashimwe. Nagomba kukuremesha aho ufise ubuze amahoro kubera indwara, rema Yesu arakiza indwara. Umuntu ari hano yumva afise ikintu kimubujije amahoro, Yesu ari ku ngoma, kandi byose bizogenda neza. Yesu nashimwe. Fa kumwizera gusa, fa kumva ku ruhande rw'iwawe atakintu cyo gusunikira kubuza amahoro abandi. Basi wewe bayakubuze, mugo we ntihagire uyabuze. Yesu nadufasha cyane, kuko twese turi ngaha twiyemeje ngo niyemeje kutazobutsa umuntu amahoro, byogenda neza.
hariho ibintu byagiye birahungabanya iki gihugu cacu turiko turavuga amahoro turayumva cyane kuko twaraciye mu bihe bigoye byatubuza amahoro. Yesu nadufashe cyane. Iyo hari agahengekezo, hari agahengwe, hari akayaga keza, turashima Imana. Umuntu akavuga ati esi icompa bikambuku. Nicyo gituma kenshi dukunda kuvuga ngo dufukame dusengere igihugu cacu, dusengere n'abarongozi. Igihugu nicaba amahoro tuzoba amahoro kandi ibindi bikorwa bizoca bigenda neza. Yesu nashimwe. Bihera kuri jewe niyemeje ngo ntawe nifuza kuzobuza amahoro, bigaca biza no kuri wowe ukavuga uti nanje Imana imfashe aho guhungabanya amahoro ahubwo ndayaremeshe. Yesu nadufasha cyane. Tugiye hariya muri Matayo 5 turasoma ijambo ry'Imana kugira ngo duhave dusozera, kugira ngo ntawe hava nyandikira agakete avuga ngo mbega ko wanyarukije. Muzotwandikira hari watebeje. Matayo igice cya 5 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Turaba abo Yesu yisaba higwe ibyo baba bafise, natwe twisuzume turabe neza ko tubifise, kugira ngo ayo mahoro tuyashishikare, tuyakomeze, tuyagiriranire, kandi twayagiriranira azosasagara no mu bandi bose. Yesu nashimwe. Abonye iryo shengero aduga umusozi, amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera, yanzika kuvuga arabigisha ati hahirwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abatunduye kuko ariho bazokwirugwa. Hahirwa abatekereza kuko ariho bazoragwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Hahirwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Hahirwa ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Yesu nashimwe. Ahandi naho muri Bibiliya z'abandi hava ngo hahirwa abaremesha amahoro kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Yesu nashimwe. Ndakwinginze ngo we mubaremesha amahoro, wirinde kuba mu bayahungabanya, kuko abo nibo bitwa abana b'Imana. Kandi umuntu azi kuremesha amahoro aba azi no kubanguranya, kuko ubona abantu bariko barajyana nawe bagakokeza uba ntambirikiza, kuko kandi ayo mahoro ahungabanya hagati y'abo bantu babiri birashika iyo ntambara iri hagati yabo nayo kagushikira. Yesu nadufashe cyane. Ikintu rero gituma amahoro agwira icambere n'imbabazi. Yesu nadufashe cyane. Guharira iyo umuntu abipangapanze mu mutima birateba bikaba byinshi bigaturika, kandi iyo bituritse bimera nka bombe ivyoronekana biba byinshi. Yesu nadufashe cyane. Imbabazi hariya muri Yuda, mu cyetse cya Yuda 1:2 ava ngo ubuntu, imbabazi n'amahoro bibe muri mwebwe. Ibyo bintu bitatu birajana. Iyo ugize imbabazi biguha amahoro, kandi iyo usabye imbabazi navyone iyo uzironse biguha amahoro, kandi niyo utazironse wovuga uti kizima jewe namaze kugira intambwe, ibisigaye biri ku rundi ruhande. Yesu nadufashe cyane. Ivyo bintu rero ni ibintu bihambaye cyane, kuko abantu muri kino gihe c'iherezo barabuze amahoro. Hari ibihungabanya byinshi, ariko mu ndirimbo zose nagiye numvise ko duhiriwe, ko twaronse umukiza, niwe mwami w'amahoro. Yesu nashimwe. Dusome hariya muri Luka igice cya 2 turabe uwo Yesu yatuzaniye amahoro. Ayandi majambo avuga ngo niyo dukwiye kwambara, ngo twambare Yesu Kristo. Luka igice cya 2 turasoma hariya ku murongo wa 14. Naho twahera ku murongo wa 13.
ijambo ry'Imana rivuga ngo umwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana ziti icubahiro nikibe ku Mana ahasumba ijuru no mu isi amahoro abe kuri bande. Uwo ni wewe ugira amahoro. Yesu aguha amahoro kandi ushishikare kugiriranira amahoro n'abantu bose. Niwayagira ugerageze kuyaha n'abandi, niwayaha abandi bazobaronka, kandi nibayaronka Imana izoguharura no kugororoka, izobyandika mu ijuru iguharure muri ba bandi baremesha amahoro. N'aya majambo y'Imana. Ibintu bihungabanya amahoro rero navyone biriho, ariko ikiza imbere ya byose ni icaha. Hariho abantu babutswa amahoro n'icaha bakoze, ivyo bakoze bikababuza amahoro. Yesu nadufasha cyane. Ivyo bavuze bigatuma bamaramara. Ndibuka hariya mu itanguriro bariko barisigura abakoze icaha ca mbere, umwe akavuga batanguye kuvuga ngo twumvise ijwi ryawe, twari twamenyereye yuko uza kuturamutsa akayaga keza kakaza, mugabo dufise ubwoba kandi twiravye dusanga twambaye ubusa. Icaha ca ku muntu ubusa. Yesu nadufasha cyane. Kandi kirahungabanya n'amahoro muri uwo muryango, kuko umwe yaca avuga ngo wa mugore niwe yabikoze. Ntibari byabaye irya mbere bagira abantu baragira nyuma akavuga ngo niwe uri mu makosa, uri nawe niwe uri mu makosa. Byari bikwiye ko umuntu arabaza mbega none ko mu muryango twahungabanye. Iryo jambo narivuze kuko mu Kirundi bararivuga ngo zirara ziraka ngo buce zikagira gute, kandi no mu rusengero zikaza zikihumuriza ngo ni amahoro, kandi ata amahoro ahari, kuko nta mahoro ku munyabyaha. Yesu nadufasha cyane. Ugasanga abantu baragwanye mwaje avyimbye ngaha mugabo ni amahoro. Yesu nadufasha cyane. Ndakwifuriza yuko umuntu wumva ariko aranukira mu mutima wawe nka cakiraya umukurayo, mukamurondera mukabiyaga mukabitunganya kugira ngo haba amahoro, akayaga keza mu mitima ya bene data gasubire kubamwo. Yesu nadufasha cyane. Uno munsi turiko turibuka, turiko turegereza guhimbaza ivuka ry'umwami wacu. Ugira amahoro mu mutima, uyarondere, uyakurikire, uyahe n'abandi. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese umwami Yesu nabahezagire. Mushishikare kugiriranira amahoro n'abantu bose, kandi mushishikare n'ukwezwa, kuko utejejwe ntazoraba umwami. Niwe ukwiye kunamika amaso yawe ukaraba uti mbega icyo tuma ntazoraba umwami n'iki, mbega n'amajambo yanje mabi, mbega n'ibikorwa byanje bibi, mbega n'ibyifuzo byanje bibi, mbega n'intege zanje ko mbona intege zansatiriye zanteye. Kaze kwa Yesu naho umwe gusa uzoba uri kurategura Noheli nziza, kandi kutiriko turasozera umwaka. Ndifuza yuko bene data bogira intahe nziza z'ivy'Imana yabakoreye, batagira isoni ngo sino kubagwa kuja gushinga intahe n'ibi bintu vyangize imbata vyamboshe. Bizane kwa Yesu abigukureko, hanyuma uwundi mwaka uzohonyozemo ikirenge cawe, wumva mu mutima wawe hari amahoro, atavyaha biriko birabomborana. Nuko kaze kwa Yesu umudondagurire, umwongorere ibyakugoye, umubwire ivyo kubuza kuzoraba umwami, kuko turi mu bihe by'iherezo. Ivyerekana yuko aje birihuta kuboneka, kandi abafise amahoro mu mutima, abayarondera bakayaharanira, bazomubona, bazonezeranwa nawe, bazokwinjira mu bwami kwa Data banezerewe bashima Imana. Tugomba dusabe Pasiteri Salvatore aca yegera hano kugira ngo asengere aba bantu bumva borangiza umwaka, bo kwinjira muri yindi minsi mikuru yo kurangiza umwaka atakiriko kirabomborana mu mitima yabo. Muramuha inzira, murasigaza inzira, kandi abo bunamye batwaye ibibanza by'abantu. Mwebwe munamye mwatwaye ikibanza c'uwundi.
nuko Yesu abagiriye neza kandi abahaye amahoro muje kumusaba kandi muce muyasasagaza mu bandi. Yesu abaheze ikaze musaba. Mana turagushimiye uyu munsi waduteguriye ibyiza. Turagushimiye aho umuntu abaye ko wamugendeye ukamwibutsa ko akwiye kuza ku musozi w'Uhoraho, kandi umaze kubimwibutsa ukongera ukanamushoboza kuhashika. Waduteguriye manu, waduteguriye indya ziryoshe nka kwa kundi Abisirayeli wahora ubategurira manu mu bugara ukabategurira n'amazi, ikindi gihe mbere ukabaha n'inyama. Natwe watuboneye ikidukwiye muri iyi minsi ya nyuma. Urwango rugenda rugwira muri iyi minsi ya nyuma, haboneka harasutswe ibisigo byo kwanganisha abantu n'abandi, ugasanga umuntu aranganya n'ubundi atazi icyo bapfuye. None Imana iraje kuvura. Haleluya! Urazindutse kuvura. Ngaho abantu bemewe kuvurwa n'Imana, abantu bemewe kuvurwa n'Imana bavuye mu myanya barimo baje buhoro buhoro. Ngaho barashitse mu munsi w'umusaraba. Haleluya! Munsi w'umusaraba niho birongeka. Munsi w'umusaraba niho intsinzi yaboneke. Uri ku musaraba amaraso yaramenetse, amaraso amaze kumeneka, ikibazo cy'umuntu kiba kishuwe. Ega baraje mwami buhagiza amaraso kugira ngo babane ngaha amahoro, bace bajya kugiranira amahoro n'ababandi bari n'ibyo bari barapfuye. Kandi si ibyo gusa, uracogosha no kuri amazi amwe yakuva mu rubavu, amwe babwira wa mugore ngo unyoye amazi nzomuha, ngo ntazosubira kugira inyota ukundi. Aya mazi bayanyoye urwango ntiruze rusubire kududubiza, ntihagire mwami igicanisha umuntu n'ubundi kizosubira kuronkaho kimenera. Uharire kandi uvure, abantu bagenda bamwemwamwemwa, abantu bagenda banezerewe nk'abavuye kuvurwa n'Imana. Mana yo mw'ijuru, iyi ndwara bayivura aho hose imaze gushika hirya no hino, aho umuntu adacana uwaka n'uwo bari bakwiye kurwana n'intambara imwe, intambara y'umusaraba, intambara yo kwizera. Turagutumye Mana, ugenda uhonye ubwo bubi muri iyi myaka y'iherezo, abantu babumirane nk'abariko barwana urugamba rumwe. Urakoze Mana, ibidashobokera umuntu uhemu yera ukora icyo gikorwa uragishoboye. Abantu babagiriye neza, tukaba tubisabye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana. Amen. Nuko Yesu abaha amahoro mwamusabye kandi abaharire abeze, kuko utejejwe ntazoraba umwana. Yasanze inkomeretse asoza umutima, aramuriza ati umururu wanjye sinari bwumve ijwi rema mu mutima. Warukundo rwiwe y'amaraso yiwe abunugazanye mu rugo, uruko bivuga ntangaye. Mu bintu bibuza amahoro abantu hariho imitwaro. Imitwaro ni myinshi ibujije amahoro abantu b'Imana. Wowe ufise umutwaro uwuhagurukane, kuko Yesu aracyari ku ngoma.
abantu bagendana imitwaro myinshi banyikiza. Hariho abagwara, hariho abagwaza, hariho imitwaro y'umushomeri yabaye ndanse, hariho imitwaro y'imanza zo mu miryango, abantu bakarenganywa imbona nkubone, akavuga ati jewe ndakwinginze unsengere Imana izocira urubanza runtabara rungiza. Umutwaro wari wose, hariho imitwaro y'abakiri bato, hariho imitwaro y'abakuze. Ivyo vyose Yesu arabishoboye, nta kimunanira. Tugomba dusabe Pasteur Moise aze asenga Imana kubw'aba bene data bafise imitwaro, kandi wizere yuko Yesu azi ivyawe, abiza bisobanukiwe, kandi ashobora kugutabara. Kaze gusenga Mana Data wa twese uvyagiye ahera cane mw'ijuru, turagushimiye cane, izina ryawe niryubahwe. Turagukengurukiye kuri aya majambo yawe meza, majambo ugaburiye ishengero ryawe, kugira ngo umuntu wese muri iyi minsi turimo yo gusozera umwaka, yo kurangiza uyu mwaka, muntu wese akurikire kugiranira amahoro n'umuntu wese n'abantu bose, n'ukwezwa kuko utejejwe atazobona umwami Yesu. Turagushimiye mwami kuri iri ganuke ryiza, na cane cane kuri iyi mitima mwami uhariye ivyaha, iyi mitima uhaye amahoro. Turazi neza ko ata mahoro y'umunyavyaha, ariko kandi iyo umuntu yihanye ivyaha aronka amahoro. Iyo umuntu ahariye mugenzi we naho nyene araronka amahoro. Urakoze mwami kuri ayo mahoro umaze gutanga muri iyi mitima. Hamwe n'ivyo rero, umugeni wa Kristo aracari ku rugamba. Hariho byinshi bigenda bibuza abantu b'Imana amahoro. Muri ivyo harimwo indwara, harimwo ibibazo bitandukanye. Mw'izina rya Yesu Kristo umunyamahoro, turasengeye umuntu wese ahagaze imbere y'Imana, kandi ataritse ikiganza cerekeza ku Mana yiwe yizigiye. Mw'izina rya Yesu, ijambo ryawe riravuga ngo arahiriwe umuntu yizigira uhoraho, ariko kandi wizigira umuntu waravumwe. Barakwizigiye rero, nico gituma mwami bahagaze kubw'ukwizera wewe nyene. Mw'izina rya Yesu turasenze mwami ngo wongere useruke nk'igishu mbere y'ivyo byose bihagaze imbere yabo nk'imisozi miremire. Mw'izina rya Yesu Kristo mwami uwitangire inyishu, kandi umuntu wese mwami yumve ko aruhutse mu mutima. Abaje barwaye bafise intege nke mu mibiri, katika jina la Yesu turasenze mwami ubakize. Mw'izina rya Yesu Kristo bava imbere y'Imana bumva ko ukuboko kw'Imana kwakundi kurekure kwabakoze ko, kandi ko bakize indwara. N'ivyo byose bimeze nk'imisozi imbere yabo, bumve ko byose umwami Yesu yabitangiye inyishu. Urakoze mwami ko wabanye natwe kuri byose, kandi kumaze gukiza abarwaye imitima n'abarwaye imibiri. Byose turazi ko baza kuva hano bashima Imana, kandi ari amahoro mu mitima no mu mibiri. Tubisenze gutyo mwami tukwizigiye muri rya zina ryawe ryera Kristo Yesu, mwami n'umucunguzi wacu. Amen.